na korali zishika hafi zitanu zifuje kuba muri iryo higanwa, ariko twizera yuko mu minsi iri imbere, mu mwaka uri imbere no mu myaka iri imbere hazobaho benshi, hakaba abaririmbyi benshi, hakaba amakorale menshi, hakabaho n'amashimwe menshi. Iyo mvuze amashimwe no kuvuga udushimwe tuzoha abo baririmbyi, kandi tuniniya, kuko ubunye ubushimwe buzaba buhari ku muririmbyi wa mbere izoba ari $1,000, ku muririmbyi wa kabiri $700, ku muririmbyi wa gatatu $400, no makorale nuko nyene. Ariko ayo mahera ni menshi ku bantu benshi twifuza gufasha abarundi b'abaririmbyi bari mu bice bitandukanye muri Grand Lac canke muri East African Community. Hariho benshi kugira ngo banaronke kumbure $100 bigoye cyane. Hariho kumbure n'abatara yakorako ariko bakaba bafise impano. So rero iki gikorwa kazoba arakanya ko kubafasha, kazoba arakanya ko gufasha n'abandi, kandi twizere ko mu myaka iri imbere no mu minsi iri imbere twifuza gukora byinshi bishoboka. Nshuti namwe bagenzi, kaze cyane kuri Gisha TV, kaze cyane muri kino kiganiro. N'umunsi twabateguriye ikiganiro ciza cyane, aho tuza kuganira na Pastor Mugisha ari warongoye Gisha TV. Tuza kuganira ku bibazo bikomeye canke bigoye abakirisu bahora bahura navyo mu buzima bw'ishengero. Ariko imbere ko twinjira muri ivyo bibazo, nashaka gusaba Pastor aduhe update ku higanwa ry'abaririmbyi Gisha TV iri kirategura. Pastor Mugisha, kaze, karibu cyane. Murakoze cyane kunyakira kugira ngo tuganire ku bibazo bitandukanye abakristo tugenda duhura navyo mu buzima bw'ishengero. Urumva naho ndi pasteri, higiye ku mupastor nanjye ndi mukristo cyo kimwe n'abandi bakristo. So bisobanura ngo ivyo ibibazo abakristo bahura navyo natwe nk'abapastori duhura navyo, canke tutaraba n'abapastori twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye nk'ivyo. So nibaza rero yuko uyu munsi Imana itugiriye neza kugira ngo tugerageze kubiganira mu buryo buciye bugufiya, mu buryo bworoshe, kugira ngo twunguranye ivyiyumviro, kandi nifuza yuko muri ibi biganiro tugiye kuzokora yuko abavyumviriza byo bavyiza yuko baciye kuri channel yacu ya Gisha TV kuri YouTube, bo twandikira ama commentaire bakaduha ivyiyumviro cyangwa katubwira uko babibona, canke nimba ari ivyumviro bitandukanye bashobora, canke hari intahe bashobora kuduha kubijanye n'ivyo bibazo tuzakuganira. Muraza kuvyumva mu gice ca mbere, kumburi ca kabiri, ca gatatu n'ca kane ndavyibaza. Ivyo mwotuganiriza, intahe zanyu, ico muvyumvirako canke uko namwe mubibona, byo dufasha kubera kugira ngo twubakane, kandi bidufashe kugenda dutahura uko abana bari bavyumva, kuko ijambo ry'Imana ico ndarikundira, n'Imana ubwayo yarabwiye abantu bayo, iravuga ngo come and reason together, ngo nimuze duharire, nimuze tuganire, ati naho mwa mufise ibyaha bimwe vyaminuje, ati byose nzobihindura ivyera, nzobihindura, ariko twabanje kwicara tukaganira. Nimba papa wacu wo mwijuru yifuza canke yagiye asaba abana bayo yuko bicarana bakaganira, daboro mutahure yuko Imana tutangana, Imana iri hejuru y'ibintu byose, Imana ni yera, Imana irahambaye, ariko hamwe nuko kubihambaye ni Imana y'urukundo, Imana y'ubuntu n'imbabazi, yama yifuza guhura n'abana bayo, ikagana n'abana bayo. So rero nico gituma natwe ijambo ryo natubwira ngo tuzi bikeya
twerekwa bikeya duhanura bikeya nuvuga ngo igihe cyose tumvirije ivyumviro by'abantu uko babona ibintu uko babitahura inahe zabo ariko tukabikorana kubahana respect kuko twese turabana b'Imana ijambo ry'Imana ni ry'Imana niyo umuntu yoba umuhinga mu ijambo ry'Imana bimeze gute ijambo riguma ari ry'Imana kandi igihe cyose turimo turariganira tugomba kuriganira duciye bugufiya twubahana kugira ngo bigende bidufasha twese kugira ngo twiyubake mbere twongere twubake n'abandi rero murakoze kubijanye n'ihiganwa rya Gisha TV nibaza yuko kuva muri iyi minsi tuzobivuga cyane kubera ko twari twaratanze ukwezi kwa kane abantu bariko bariyandikisha muravyumva igikorwa yo kigitangura ntiba vyoroshe abantu baravyumva hakaba abandi batavyumva hakabaho n'abandi kumbure bavyumva uburyo kubera ko abantu bari mu bice bitandukanye mu bihugu bitandukanye ntiyabura imbogamizi ntiyabura utuntu duto ariko ivyo byose twagiye tubironderera inyishu ku buryo dufise abaririmbyi bashika hafi 30 baririmba ku gatwe kabo tukagira na korali zishika hafi 5 zifuje kuba muri iryo higanwa ariko twizera yuko mu minsi iri imbere mu mwaka uri imbere no mu myaka iri imbere hazobaho benshi hakaba abaririmbyi benshi hakaba amakorale menshi hakabaho n'amashimwe menshi iyo mvuze amashimwe no kuvuga udushimwe tuzoha abo baririmbyi kandi tuniniya kuko ubunye ubushimwe buzaba buhari ku muririmbyi wa mbere izoba ari $1,000 ku muririmbyi wa kabiri $700 ku muririmbyi wa gatatu $400 no makorale nuko nyene ariko ayo mahera ni menshi ku bantu benshi twifuza gufasha abarundi b'abaririmbyi bari mu bice bitandukanye muri Grand Lac canke muri East African Community hariho benshi kugira ngo banaronke kumbure $100 bigoye cyane hariho kumbure n'abatarayakorako ariko bakaba bafise impano so rero iki gikorwa kazohara akanya ko kubafasha kazohara akanya ko gufasha n'abandi kandi twizere ko mu myaka iri imbere no mu minsi iri imbere twifuza gukora byinshi bishoboka kandi twifuza yuko nibaza ko tuza kugenda tubiganira ko kugira ngo kuko nkuko mwavuze ati aho bigeze baramaze kwiyandikisha nkuko navuze mu kwezi kwa kane bari ko bariyandikisha ariko byarashitse harabaho abacerewe gatoya ku buryo twabongeye indwi imwe zibiri mu kwezi kwa gatanu ubu rero bariko barategura indirimbo zabo indirimbo zibiri indirimbo imwe yo gutazira muri rusangi hanyuma indirimbo ya kabiri niyo gutazira ariko harimo gufata igihugu cy'u Burundi tukagishira amaboko y'Imana nibaze ko nasobanuye igituma nuko biravuga ngo Imana iba hagati mu mashimwe y'abana bayo so nimba twifuza ko Imana ibandanya kuba mu gihugu cyacu ko turazi ko ihari turazi ko yamyeho kandi n'ubizokwama igendera igihugu cyacu ariko turifuza kucuzuza ayo mashimwe kugira ngo abarundi aho turi hose mu Burundi no mu mpande zine z'isi nuvuga ngo tugerageze uko dushoboye kose kugira ngo dukore ku mutima w'Imana biciye muri ayo matazirano so nukuri ndazi neza ntakekeranya yuko tuzoronka indirimbo shasha tutari dufise shasha zo gutazira Imana harimwo gushira igihugu cy'u Burundi mu maboko y'Imana ivyo rero nibaza yuko kuri jewe nsuzumye ijambo ry'Imana uko Imana igenda irinyigisha nuko abandi bakozi b'Imana bagenda barinyigisha nuko ngenda ndaryiga ndazi ko bizogira akamaro kaniniya mwisi y'imwemu mbere nigaragara ko imisi yose bihera mwisi y'imwemu bigakora no mwisi igaragara so bizogira impact niniya kandi nituzohagarika nuvuga ngo ubunye dushobora kuronka abantu 70 baririmba indirimbo igihugu cy'u Burundi gishira amaboko y'Imana nuvuga ngo indirimbo 70 nshasha mu mwaka uzahazi izindi kumbure mu mwaka uzazokandikisha abantu 50 cyangwa 100 zizoba ari izindi nshasha nuvuga ngo mu myaka 5 zose nk'indirimbo amajana uretse ko indirimbo zose bishika nizikore ku bantu mu buryo bungana
so ariko igikuru gihari nuko tuza dufite indirimbo dushobora kuza turatazira Imana igihugu cyacu tugishira amaboko y'Imana. So rero majambo makeya mu ndwi igiye kuza, mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu, mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu niho abo baririmbyi tuzotangura kuberekana kuri channel yacu kuri Gisha TV, tuzotangura kuberekana tukacishamo n'indirimbo zabo, kandi twifuza ko abantu benshi bazokwihangana, kubera ko igituma bazokwihangana ni kubera ko dufite abaririmbyi batandukanye. Hari abaririmbyi bafite amahirwe yo gushobora kuja muri studio, hari abadafite ayo mahirwe, hari abaziteguye kumbura bakoresheje telefone, hari abaziteguye bakoresheje telefone smartphone mu rwego rwo hejuru canke tumwe dutoyi dusanzwe. So nuvuga ngo kalite y'indirimbo y'amajwi irashobora kuzoba bitandukanye, mugabo nico gituma twifuza yuko abantu bazodufasha mu kuvota, abantu bazodufasha mu kuvota abo bantu, abo baririmbyi bagacagura abo babonye yuko baririmba neza gusumba abandi. So ivyo rero bizodufasha cyane gose, kandi bizogira akamaro kaniniya kugira ngo tudakoresheje kumbura ibigumbagumba. Ko ico nizera ni kimwe, birashoboka yuko umuntu aririmba akoresheje agatelefone gasanzwe agatsinda uwaciye muri studio yakoze na video y'igitangaza. Mu buhe buryo? Twumvise ijwi ryiwe, twumvise amajambo ari muri iyo ndirimbo yiwe. So Imana nizo bikora, hamwe namwe muzoba muri ko muratora hirya no hino. Hazoba hariho n'umugwi mutoyi w'abakozi b'Imana nabo bazotora kugira ngo barabe iyo ndirimbo, kuko ari indirimbo nabanze kumva muri ubugingo aho abantu baririmba indirimbo gasanga indirimbo ziratandukanye n'ijambo ry'Imana. Ni kenshi bishika, kandi wumviriza melody ukumva aravugwamo Yesu, aravugamo Imana, mugabo wumviriza amajambo gasanga atandukanye n'ici ijambo ry'Imana rivuga. So nico gituma abapastori bo nabo bazo ariko barasuzuma barabe yuko izo ndirimbo zihwanye n'ijambo ry'Imana, hanyuma nabo baheze batore muri abo baririmbyi bavuga ati twege nk'abapastori turavyo uyu ni wa mbere, uyu ni wa kabiri, uyu ni wa gatatu. Hanyuma mu nyuma abazoheza badufashe hazora abaririmbyi, abantu bakunda ibintu byo kuririmba, banabizi, banabitahura kuko baririmbye, baririmba, banabikunda. Bazoca rero nabo badufasha bakoreshereho ubuhinga barabe uko abantu batoye, uko abapastori batoye nabo bahite batora ubwa nyuma. Rero twisunze abo niho tuzoca tumenya tuti wabaye wa mbere ni naka, wabaye wa kabiri ni naka, wabaye wa gatatu ni naka. So ico rero niko bizogenda. Hanyuma twari twarifuje yuko bishobotse abo batatu twoca durira ahantu hamwe kugira ngo bakorere hamwe ihiganwa, hanyuma dutore mu wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Mugabo kubera ikibazo cha covid, hari ibihugu byinshi bicugaye imipaka, ico kibazo cyabaye nk'ikigorana. Twaregerageje kuraba uko twobigenza, mugabo bisa n'ibigoranye. So kubera iyo mpamvu tuzoca turaba ingene muri abo batatu nyene dusubira twakoresha irindi higanwa aho bazoba bari hose, kugira ngo dukuremo uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Hanyuma tumaze kuronka uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, tuzoza rero cyo tubashikiriza agashimwe uko twabivuze. Uwa mbere azoba afite agashimwe k'igihumbi c'amadolari, wa kabiri amadolari $700, wa gatatu $400. No mu makorale nuko nyene bizogenda. Hanyuma igikuru nuko ayo mahera ni kugira ngo abafashe kumbure kuja muri studio, abafashe kumbure mu miryango yabo. Birashoboka ko ashobora kuba ari umunyeshure atarafise minervare, ashobora kumufasha muri minervare, ashobora kuba afise indi projet y'ubucuruzi cyangwa ashaka gucuruza harakana cyangwa gukora. Ayo mahera azoza abafashe. Nibaza yuko mu ndwi uretse indwi ya mbere mu kwezi kwa gatandatu muzokumva intahe zabo, muzokumva indirimbo zabo. Nukuri turakeneye ko muzobashigikira mu kubaremesha. Hanyuma ico no basaba nuko abazoba babikeneye no kubafasha bose, nimba ari 50, nimba ari 100, kugira ngo umuntu wese yaje mu higanwa tumwe atahana kantu gatoyi. Tuzoheza tubahe contact zabo ko umuntu ashobore kubafasha uko bishatse. Mugabo twege mu higanwa nkuko twabivuze, ubushimwe ni uwa mbere, n'uwa kabiri, n'uwa gatatu. Mugabo twifuza yuko abazohezagirwa bose mukeneye gufasha nabo bandi, you are free to do that. Mutabishoboye naho Imana baho mugisha, murashobora kubasengera, murashobora kubarungikira amajambo meza mu gihe rero bazoba bariko baratanga izo ntahe zabo n'izo ndirimbo zabo. So rero amajambo make n'ubwa ngo mwitegure,
mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu muzotangura kubona abana b'abarundi kandi ikindi kintu cyashimishije harimo n'abatari bakeya bari mu nkambi z'impunzi Mahama mu Bugande na Kivale muri Kenya. So ibyo rero biraryoshe cyane gusumba kuko hagize nk'ababa mbere bari muri iyo situation bari muri ubwo buzima nibaza yuko ubwo bushimwe buzobafasha ariko nko navuze ni igana rya mbere iziri imbere zirakomeye iziri imbere zirahambaye hari n'andi mahigano menshi Gisha TV iri kirategura muzogenda muyabimenya tuyabamenyesha uko umwanya ugenda muzogenda mumenya ibyo turiko turategura rero mu majambo makeya nibaza yuko nishyuye ikibazo mwari mwambajije ariko nafashe umwanya muremure kugira ngo ndabisobanure ko urumva turi kwihereza abantu benshi bari barabyumvise ubukumbure birashoboka ko abantu benshi bari baza ati bigeze hehe ariko ni mwihangane mu minsi mikiya cyane ndwi ya mbere yo mu kwezi kwa gatandatu muzotangura kubona abaririmbyi b'abana beza harimo abana bato harimo abajene harimo abakuze ariko igikuru nuko bose bafise ingabire kumbure zitari bwamenyekane zigiye kuzogaragara mu kwezi kwa gatandatu. Imana ibaho umugisha. Amen. Murakoze cyane pasteur kandi effectivement ni gikorwa ciza cyane mu ikiganiro ibibazo twari twateguye uno munsi nashaka tubicagagure mu bice bubiri duhere dutangure tuganira kuri ku shengero rya Kristo muri rusangi ndahera ku kibazo ca mbere mubona ishengero rya Kristo rigeze he kandi ririko rija hehe? Urakoze ubajije ikibazo cyiza ni ikibazo kigoye ni ikibazo gikomeye sinibuka neza umwaka Billy Graham yari muri kaminuza imwe mu makaminuza akomeye muri Amerika noneho bamwakiriye aravuga ati sindi ngaha nk'umwigisha rurangiranwa sindi ngaha nk'icyamamare nk'umuhanga w'umunyabwenge ngaje kubabwira ibitangaza atariko nje kubaganiriza nk'umuvugabutumwa an evangelist ati nk'umuvugabutumwa nje kubabwira Yesu yapfuye akazuka kubw'ibyaha byacu. So mu majambo makeya uretse ko nagira ubuntu bw'Imana ijambo ry'Imana nkaryiga n'ubu nkiriko ndaryiga ndariminuza kugira ngo reka nkoresha ijambo biri gukoresha ngo uko wa munsi wegereza ngo ibe ariko amajambo y'Imana aba menshi muri twebwe. So sindiko ndiga kugira gusangire diplome ko diplome nivyo ifise ikimazi mu bintu bitandukanye ariko nk'abana b'Imana twebwe ico duharanira nuko umunsi umwe tuzobana n'umwami wacu nuko tuzobana n'umucunguzi wacu. So mu majambo makeya rero sinje kubabwira amajambo nk'umuhanga uretse yuko ndiko ndaminuza ijambo ry'Imana ariko ndiko ngerageza canke ndagerageza kubaganiriza uko mbona umurimo w'Imana mu buryo bworoheje mu buryo buri simple uko mbona umurimo w'Imana n'ibibazo bitandukanye uko ndavyumva uko ndabibona of course nisonze ijambo ry'Imana hamwe reka mvuge ijambo kuvuga ngo ijambo experience kenshi riragoye iryo jambo uko abantu rifise connotation igoye gutahura mugabo reka ukoresheje kirundi kuvuga ngo kuramba mu gikogwa. So naho ndi muto kumbure mu myaka uretse ko naho ndi muto mu myaka kandi sindi muto ariko ndamaze umwanya utari mutoya mu murimo w'Imana ndongo ishengero nk'umupastori narabaye no mu ishengero urumva atuka imyaka hafi 18 cyangwa irenga ndongo ishengero kandi muri Afrika muri Swede muri Canada no gufasha yandi mashengero mu bihugu bitandukanye muri Afrika mu Burayi muri Amerika du Nord no kuba mu bindi bikorwa bitandukanye bijanye n'umurimo w'Imana mu mpande zine z'isi muri Aziya muri Afrika mu Burayi ivyo byose hariho ico umuntu agenda vyigirako ku buryo fisi ico nanje noterera muri ico kibazo bari bambajije ati none uri kuraraba eglise igeze hehe? Eglise muri rusangi eglise iri heza
mugabo kandi ndashobora gukoresha ijambo uko jewe ndabibona nuko ndabyumva. Turi mu mayira abiri, mu kirundi bavyita mu mayira abiri, mu cyongereza bavyita kuri roundabout ni kuri hajya nituruna mu gifaransa ntuzeya, turi à cross point, croisement. ndabuze ijambo ariko mu gifaransa haya kuri roundabout imiduga kuri rond point. Exactly. So ni hano ari kuri rond point. Kenshi usitse kuri rond point ubuzi yuko usohokera muri sortie ya mbere canke ya kabiri canke ya gatatu. Hari naho usanga kumbura ari ahantu hari sortie zibiri gusa, hari naho usanga ari amasortie menshi. Hari n'igihe rero bishika ukashika utazi neza sortie usohokerako. Aho rero ubuguye mu kaga, haba rero risk yo kushika muri rond point ugatangura kuraba inyuma ati mbe ndasokera ha, abari inyuma nabagukubitira ko amakrax kubera ko uri kurabatevya. So mu yandi majambo ndiko ndaraba eglise ntihigeze kubera iki kera twebwe dukizwa tuza mu murimo w'Imana. Byari bitandukanye n'uyu munsi, kubera iki? Kubera ko cari gihe twe twakizwa tuzi yuko nishengero ivyishengero itubwiye ni ivyo nyene, ivyo pastor yigishije mu ishengero ni ivyo nyene. Donc nta kundi kuriho kurenza uko numviye muri eglise yiwacu, na nivyo birarangiye. So niyo hari ico ntatahura naracigumizamwo nkabandanya nsenga, ariko nkabanzi yuko mu ishengero ariho hari ukuri kw'Imana nuko nyene. Ndavyibuka igihe kimwe kandi nibaza yuko bishobora gufasha abantu benshi ko baratwumviriza cyangwa bazokurikirana iki kiganiro. Muri eglise iwacu, eglise nakuriyemo i Bujumbura, hageze ingaburo yera Saint-Seine, hageze Saint-Seine. Kuri Saint-Seine twebwe baraza, hageze bakaza bakaduhereza umuvinyu, hanyuma baheza kuduha umuvinyu bagaca bagaruka bakaduhereza n'umukate. Uko baguhereza waca wihereza, nta byo kurindirana byaba bihari. Niko ari narakuze ariko ndabibona muri eglise, ariko ikibazo cyari kiri bica bituma nibaza yuko nta kundi kuri guhari, nuko nyene that's it, birarangiye. Mu 2000 nja kwiga mu gihugu cyo Bugande, ngiye kwiga mu gihugu cyo Bugande igice ca mbere c'ijambo ry'Imana canke theologie, licence. Nja muri eglise, igituma nagiye muri eglise yari karaka eglise gatoya ahantu mu Bugande. Iyo eglise yigeze kubamo umuvyuru udasanzwe, ivukiramo eglise ikomeye cyane gose mu gihugu cy'u Bugande. Uyu munsi bisaba Kristo barenga hafi 100 n'abapastori bakomeye n'imirimo ikomeye cyane. Ndabanireka ngende kuraba aho hantu ndaba uko basenga numviriza ivyabo. Bo iryo shengero ryari ryaravuye, ariko hari hirindi shengero, kandi ico gihe bavuga ngo iryo shengero ryagiriye umuvyuro aho hantu rimaze kuhava. Baragerageje gupangisha abandi bantu ngo biranka. Umva ivyo nivyo abantu bavuga. Ayo makuru sindayazi neza, ariko byaravugwa. Uje wese ngo kuhaba byaranka, hari ibintu byatuma adashobora kuhaba. Ngo hanyuma Imana irababwira iti aha hantu hazokoma ari ishengero ryanje, kuko nahakoreye ibitangaza byinshi. So ivyo nivyo byavugwa. Ndabaganire kanje kuraba. Uwo munsi ndagenda, pastor arigisha arasengera abantu. Mu mwanya muto bati ingaburo yera Saint-Seine. D'abord nsubira inyuma gatoya, twe Saint-Seine muri eglise twayikora nka rimwe mu kwezi canke rimwe mu mezi 3. Ariko muri eglise bayikora chaque dimanche, buri dimanche, buri munsi wa Mungu haba hari ingaburo yera, haba ariyo Saint-Seine. Nkuko uyu munsi bikorwa, uyu munsi hari abayigira buri munsi wa Mungu, aragira rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi 3. So ivyo byose nibibazo ko iyo uri muri eglise ikora kimwe, hari igihe wibaza yuko nivyo nta ibindi byose sivyo. None se muri eglise ha Saint-Seine baratangura barigisha, baravuga Saint-Seine, barangije baraza baduhereza karawuri kari mu muvinyu, haciye umwanya baraza baduhereza umukate. Jewe kubera ko nari menyereye uko twabigenza muri eglise wacu, cyamfata wa muvinyu ndanwa, fata no mukate ndawurya. Iyo eglise yisa protocole wa danger. Ingene bambonye ntavyo nzi. Mugaje rige nabikora
nabikora mu mutwe atakintu na kimwe ndiko ndiyumvira, ni normale niko tubigenza muri eglise wacu. Ubwo nyene ikintu naciye umudiakona caraza acarambwira ngo ngo ngaha muri eglise ngo kirazira ngo ngaha bararindirana. Mukarumva cyane namaze kwakira ingaburo yera. So mu yandi majambo acasubira mu wundi muvinyo yongera manundi mukate. So aho naho urumva harimo ikibazo. Kuko jewe namaze gusangira kwerana, namaze kwakira senseni. So sinibaza rero ko gusubira kumpa kandi yuko navyo byari byiza gusumba kugira ngo ndabikorera hamwe n'abandi. Anyway, ico naco nza kwinjiramo, mugabo urumva ikibazo cyahabaye jewe namaze gusangira n'uhoraho mu mutima nzi ko ari amahoro birangiye. Ariko mudiakoni amaze kumbwira yuko bidashoboka akongera kampa, ikibazo kiba kiravyutse. Ico kibazo no cita ishengero ry'iwacu, idini ry'iwacu niko no vyita. Icace kihaba kirutirangiye sinatevye, kandi urumva hari ugitangura shitse mu ishure rya theology, urumva ufise umuriro w'Imana shaka yuko ibintu byose bija mu rutonde rw'ijambo ry'Imana. Ico nakoze na change kwa pastor wawe, ndamaza nibi bintu nibiki bo byese suko namubajije, twaraganiriye ntangura kumubwira yuko ivyo bariko barakora atari ivyo. Ndamwumvisha yuko ivyo bariko barakora atari ivyo, atari ijambo ry'Imana. Turaharira ariko ico nibuka yari umugabo waciye bugufiya, nta bintu byinshi yambwiye. Twarahaririye arambwira ati mbo ati nta kundi nimba utemera ivyo twakoze Imana iguha umugisha, twe nuko tubigenza. Tuba turarangije ndataha subira ku ishure, nawe yibandanyiriza mu buzima bwiwe. Shitse ku ishure yaciye igihe turiko turiga, niyo naza kwiranda konte no gutahura yuko ivyo bavuze kwari ukuri ryari ijambo ry'Imana. Kubera iki? Uko ndavye mu Bikorino naciye nsanga mu Bikorino ijambo ry'Imana rivuga ngo ari Paulo nyene abivuga mu Bikorino igice ca 11 yuko igihe bagiye kuri sensene barindirana, igihe bagiye ku ngaburo yera barindirana. So nza gutahura yuko ivyo bavuze bihwanye n'ivyo Paulo avuga mu Bikorino igice ca 11. Mugabo kuri eglise nabo kumbure aho nari naravukiye, aho nari narakuriye, igituma tutarindirana kumbure ni kubera ko Yesu asangira n'abigishwa nta na mu Bibiri tubwira yuko yabwiye ngo ni murindirane nkuko Paulo yabibwiye ishengero rya Bikorino. So mu yandi majambo ico gihe ico nari gutahura muri uwo mwanya nuko ivyo twakora byari vyiza kuko muri eglise iwacu ariko Imana yashimye ko tubigenza. Ariko nkatahura yuko no muri iryo shengero ivyo bariko barakora ariko ari byari vyiza kuko ariko Imana yari yarabarongoye kubikora. So mugabo urumva ico gihe kubera kudatahura nabigize ikibazo gikomeye kandi kitari ikibazo gikomeye. Ariko rero urumva ikibazo cyari gihari, nimwe nari nahereye ko mvuga nti ikibazo dukunda guhura naco mu ishengero ningene neko navuga kuri cya kibazo yako ati eglise igeze hehe, nuko kera ibyo batwigisha muri eglise twaba tuzi ko nivyo nyene. Mugabo kibazo avec le temps nuko tugenda dutahura, nuko tugenda tubona yuko ivyo twize byose mu ishengero byari vyiza, byaradukujije. Mugabo ntibisobanura yuko murindi shengero canke uwundi mu pastori agashobora kuba ariko yigisha ibindi kumbure bidasa n'ivyo twize, mugabo vyose ari ijambo ry'Imana. So uyu munsi rero kubera hisi geze hari uko gushishoza, nuko kumenya ijambo. N'abakristo ubu barasoma cyane, kumbure bagahura n'inyigisho zitandukanye mu buryo bwinshi butandukanye, ku buryo uyu munsi bigoye abakristo ntibacemera ivyo eglise bigishije byose uko nyene ngo bavyakira ati ni haleluya na amina. Ico rero kikaba gishobora kuvamwo iciza, gishobora kuvamwo n'ikibi. So ikindi naco turiko turaraba kera hariho kubaha. Nari kuri iryo jambo ryo kuvuga ko twarubaha byari bifise igice kiri positif nkuko harimo n'igice ki negative. Kubaha byari vyiza, mugaye ikibazo aho cyari kiri kera nuko navuze ngo niyo umuntu yabaye batwigishije bitari byo, kubera kwa kubaha kwiza navyo twaravyizera. Mugaye urumva kerge pare yuko harimo ikibazo, kuko urumva byarashika abantu bakizera ijambo ry'Imana uko ritari. Mugabo kameme uko kubaha
kwaturinze byinshi, kwatumye dukurira muri uko gutinya umurimo w'Imana, muri uko kubaha abakozi b'Imana, muri uko kubahiriza umurimo w'Imana. So aho rero twari turikera, kandi nta social media zari zihari, nta WhatsApp zari zihari, nta Facebook zari zihari, nta za YouTube zari zihari, kuko za Google. Ivyo byose ni vyiza uyu munsi, mugabo bifise iciza bikagira n'ikibi. Iciza birashobora gutuma abantu biga bagatahura ibicanke biriya, ariko ikibi naco nuko nuzanye mwiyarara. Iyo mvuze iyarara no kuvuga ngo ni vya bintu byose atakamaro bidufitiye, bitubaka umurimo w'Imana, bidashigikira umurimo w'Imana, ahubwo biza bije gusenya umurimo w'Imana. Kuko uyu munsi usanze nko kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Google, hari abantu bariko barigisha bavuga yuko Yesu yari afise umugore, Maria Magdalene yari umugore wa Yesu. Nkiyo nta nubwo ari yarara gusa n'umucafu, mugabo uwo mucafu urahari uyu munsi. So niyo mpamvu kubera ikibazo cy'umwanya, ico kibazo ndaza kukibandanya mu gice ca kabiri, ariko muri iki gice ca mbere nagira mpagare aho onye mvuga nti hariho ikibazo, eglise igeze ahantu hagoye, ariko byose bizovana n'ingene ishengero n'abakozi b'Imana tuvyifashemo. Bishobora kutubera byiza nkuko bishobora kutubera ibintu bigoye. Imana ibaho umugisha.